Nk'uko Thomas Minani, umuyobozi mukuru w'uruganda Burundi Brewery rusanzwe ruhingura ikinyobwa Soma Burundi abivuga, urwo ruganda ngo ruteye ku ntambwe ishimishije. Kuva mu mwaka wa 2012 niho rwatangura, rukaba rwakora amahektoritiro 300, ariko rukaba rwarateye intambwe aho rushobora guhingura amahektoritiro 30,000 ku mwaka. Ico kinyobwa Soma Burundi rero kikaba carakiriwe neza mu benegihugu, bakaba bagiye guhingura n'ikindi kinyobwa kiza gisahiriza Soma Burundi. Ubu ikinyobwa cacu Soma Burundi carakiriwe neza cane n'abanywanyi bacu, kuvuga abanyagihugu bo mu Burundi. Carakwiragiye ama province atari make, kandi uko tubona umurindi turiko turabona yuko dufise kazoza keza. Si kiconyene ubu turiko turitazura kugira ngo ejo tuze dusohore n'ikindi kinyobwa kizosahiriza Soma Burundi. Nkuko mubizi, Soma Burundi ni kinyobwa gihingurwa hatagiyemwo urutete na rumwe rw'isukari ya sosumo. Ni kuvuga ko dufise ubuhinga bwo kurondera karya kanovera k'isukari mu gitoke, mu mutobe w'igitoke. Ni kuvuga rero yuko isukari ijamwo ni ya sukari ivuye mu gitoke, ni ya sukari ataco yonona ku buzima, ku magara y'abantu. Tuzosohora rero ikindi kinyobwa, kumbure kize coco tugishiramwo agasukari kugira ngo kizimbuke, hanyuma abadashoboye kuriha aya mahera tukurisha Soma ashobore kunywa ico kindi kinyobwa. Ibikenewe vyose kugira ico kinyobwa kiboneke biriho. Ndabona ko nko mu kwezi kumwe bitevye yoba amezi 2 ico kinyobwa coba kiri kw'isoko. Kizoba citwa buryohe, niko kazina twagihaye, ariko yoyo twibaza ko izoba iciritse nko ku 1,500 gutyo, canke ari munsi gatoya. Abenegihugu bogira amakenga afatiye kwikena y'isukari ryotuma ico kindi kinyobwa gishasha kigiye guhingurwa kitazoshikira abenegihugu bose. Thomas Minani, umuyobozi wa Burundi Brewery, arabahumuriza ndetse akanagira ko amenyesha ko atakena y'ibinyobwa rizokwibonekeza. Biroroshe cyane kuko leta yaruguruye inzira z'amahinguriro ashobora gukura isukari hanze. Twebwe rero turayironka, burya ngaha mu bubiko turayifise, twarabaze kuyitegura kugira ngo dutangure gukora ico kinyobwa. Nubwo rero intambwe uruganda igeze ko ishimishije, intambamyizo nizibuze, ariko umuyobozi w'uruganda Burundi Brewery Thomas Minani amenyesha ko bafise icizere c'uko imbere ari heza. Turiko rero turatera imbere, ingorane ntizibura. Murazi iyo umwana avutse ariga gutambuka, hanyuma gushikaho avutura akiruka, kugira ashike kuri izo ntambwe zose harabaho intambamyi zitari nke. Izo ntambamyi tugenda tuzikura mu nzira buke buke, turabona yuko ejo ari heza. Urumva uruganda nk'uru ruvutse, ruza rusanga abandi bahora bakora kumbure ibisa n'ibi. Ni nka kujya k'umwana w'umucuko yabonye uwundi amukurikira, usanga umenga arafise akantu nyine ko kutamwakira. Naho twoba duhiganwa biciye mu mategeko,
ayo mategeko rero ariho agenga ihiganwa mu bucuruzi, kuko ubudandaza afise uburenganzira bwo kudandaza ivyo ashaka. Kumbure ubona wawe bigeramiwe, ucugerageza ugakora kumbure ibiryoshe kurusha ivyo wahora ukora, kugira ngo abe ariyo ngendo yo guhiganwa mu kudandaza ikurikizwa. Intumbero rero ya Burundi Brewery ni ukuduza umwimbu wa Soma Burundi ikava ku mahektoritiro 30,000 ikagera ku rundi rugero. Urwo ruganda rero rukaba rumaze gutanga ubuzi ku gitigiri gishimishije nk'uko umuyobozi we nyene avyivugira. Soma turafise intumbero twayihaye ku buryo twiyumvira ko tuzoyikora ku rugero rwa hegitolitire 30,000. Nitwabona rero bivanye nuko abantu bagumye bayihurumbira, bikavana nuko ibitoke dukoresha biriho, ntacobuza yuko twobandanya tugwiza umwimbu wayo. Turavye nk'abantu bakora muri runo ruganda rwonyene, twaravuye ku bantu bafise kontra hafi 40, ubu turiko turaraba 100, tuzashika niwashaka nko ku 150. Turakoresha ku munsi abantu batonda ku munsi bashika 100. Urumva ko irihinguriro ryashoboye gutanga akazi katari gakeya. Urabona umwimbu w'igitoke utangwa n'abanyagihugu, abo rero no kuvuga ko baba baronse isoko ry'umwimbu wabo. Hariho abikorera ivyo bitoke mu miduga yabo babizana ngaha, abo bose ni abantu babironkeramwo inyungu. N'abandi benshi hirya no hino usanga bitaboneka muri ubwo nyene, ariko bayironkeramwo inyungu.